muri irya minsi Yezu yabwiye abigishwa biwe ati ndacari n'ibindi vyinshi nobabwira ariko ubu ntimwoshobora kuvyakira. Aho mutima w'ukuri azozira azobahishurira ukuri kose, nkako ntazovuga ivyiwe azovuga ivyo azoba yumvise, agire ko ababwire ibizoza. Aho nyene ni jewe azoninahaza kuko azobabwira ivyo akuye iwanje. Ivyo data afise vyose ni ivyanje, nico gituma navuze nti ivyo azobabwira azobikuye iwanje. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanyi, turacabandanya tugerageza kuzirikana ivyo igitabo c'ivyakozwe n'abatumwa kigerageza kutuyagira. Uno munsi kituyagira Pawulo ageze i Atena. I Atena Pawulo agendayo ariko arahunga, hama abamuhungishije bakamushikana i Atena, hama nawe agatangura kuraba ubuzima bw'aba abantu baba i Atena. Bavukanyi, tuzirikane ikintu kimwe mu buzima bwacu. Umukama aradutora akadutuma hajya dukorera, hajya tubaye, ngo ubwa mbere tubanze turabe abo tubana, tubihweze, hama dushobore novuga nti kubashikiriza inkuru nziza, dufatiye mu byo babayemwo, dufatiye mu migenzo yabo no mu myifato yabo. Pawulo amaze gushika i Atena akamara igihe ariko araraba ingene ab'i Atena bemera, niho yagwa ku hantu handitse ngo hari Imana itaramenyekana. Hama afatira ngaho rero mu kubashikiriza inkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanyi, mu buzima turimwo hari aho dukorera, hari abo dusangiye ubutumwa bw'akazi, hari abo Mukama yaduteye iteka tugakorana, hari abo Mukama yaduhezagije, bamwe bakaba abafasoni bacu, abandi bakaba abagabo bacu, abandi bakaba abana bacu. Mukama dushira novuga nti muri iyo environnement ngo dushobore gukwiza hose inkuru nziza. Ico Mukama ashaka rero n'umunsi ko tuzirikana muri ubwo buzima twobashikiriza inkuru nziza gute, twabamenyesha ko Yezu ari muzima gute, twabamenyesha ko Yezu yazutse kandi yatsinze urupfu gute. Nuko dushaka ubwa mbere kuraba ingene babayeho, nico twabafashe ngo bahure n'Imana. Pawulo rero acafatira novuga nti mukora ku kantu gatonye yabonye, hama akabigisha inkuru nziza Yezu Kristo, akabamenyesha Yezu yaje, iyo Mana yaturungika umwana wayo Yezu Kristo ngo ashobore kuducungura. Hama ashitse kuvyizuka, kuko abiyete n'abari bazi ubwenge burengeje batamba ko umuntu yopfa ngo yongera asurazuke, bamwe bavuga ati tuba turakumviriza ikindi gihe, kuko yaratanye kubabwira ko Yezu yazutse. Ntibumva ko umuntu yopfa hama kongera akazuka. Aho nshaka gushika ingene Pawulo atihebuye, ariko ab'i Atena bamwe baciye bamukurika kumva amajambo avuga arayikwemerwa. Biradusoma rero bavukanye, igihe cose tumenyesha bene wacu inkuru nziza, hari abazotwemera, hari abazokuyumva, hari abazogerageza kumva ko ivyo turiko turabwira ari ivy'ukuri, hari n'abazotubwira ati reka kudutesha umwanya, reka kudutesha umwanya. Ico ijambo ry'Imana ridufasha uno munsi nuko twozirikana ko iyo Umukama akabwiye ati vuga, nyemeza aho nagushize, shingira inahuri aho uri. Kenshi turindira ko badukomera amashi, kenshi turindira ko badutahura, kenshi turindira ko novuga ntibavuga iryo jambo tubwiye n'iryo kwemerwa. Ariko igihe cyose twuguruye umunwa
nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, hari igihe bazotwemera canke bakaca badutera amabuye, canke hari igihe bazoca novuga ntibadukurikiza ivyo duje kubabwira. Umuntu uramukorera iciza mu nyuma ntabone ko iciza wamukoreye. Kenshi twe tuba turindiriye yuko novuga ntavuga ati waragize neza nakayarangiriye neza. Oya, hari igihe novuga nti oheza kumugirira nabi akaca kugirira nabi. Ariko wewe ico uba wamaze kugira nuko wamaze kumenyeza Yezu ko ari muzima, mu nyifato yawe no mu mvugo yawe kumva ko ufise Imana muri wewe canke Imana mwahuye. Ntuzobura abantu bagukurikira nkuko mwumvise muri kino gisomwa. Hari bamwe muri abiyete n'abace bakurikira Pawulo ko bamvise ko avuga amajambo y'ukwemegwa kandi yo amajambo y'ukuri bari bakeneye. Mutima Mweranda bavukanye niyaza niwe azodushikiriza ukuri kose, niwe azotubwira ati tekana ndi impande yawe, ugurura umunwa, shingira intahe, niho ndi. Naho ubona bose novuga nti bose umenga bose arabanyakabi, oya wefa kuvuga gusa. Harimwo abantu biwanje bashaka kumva iyo nkuru nzi ndi kuravuga. Ico Umukama ashaka ko dutinyuka, kuko ububasha bwa Mutima Mweranda twaburonse. Mutima Mweranda w'ukuri aduhishurira vyose. Ico ashaka nuko turika tukamwumviriza, hama nawe aho turi hose akadushikiriza ikintu dutegerezwa kuvuga. Nitugire ubwoba kumenga nta numwe yoshobora kuvyemera ibintu ngira mvuge, ariko wica ashaka nuko ugura umunwa hama Mutima Mweranda akikorera. Twisabire rero abavukanye muri no kanyiranda y'imisa kudatinya gushingira intahe Imana. Twisabire muri no kanyiranda y'imisa ko muri situation zose turimwo tureke Mutima Mweranda dukoreshe hama ashobore kubohora bamwe. Novuga nti Umukama bashize mu ruhande rwacu ngo nabo umunsi urizina bashobore gushemeza iyo Mana, bayirinahaze mu buzima bwabo bwose. Eka ababona bumve ko Imana ikwiye kuninahazwa kubw'izina ryiwe, kubw'izina ryayo, kuko iyo Mana yuzuye ububasha n'inganji kw'isi no mw'ijuru. Amen.